nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi ico uzohambira mu isi kizoba gihambiriwe mu ijuru, n'ico uzohamburura mu isi kizoba gihamburuwe mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi ico uzohambira mu isi kizoba gihambiriwe no mu ijuru, n'ico uzohamburura mu isi kizoba gihamburuwe mu ijuru. Haleluya. Tugomba gatoya tuvugane ku mahame canke ku ndangagaciro z'abana b'Imana canke z'abana b'ubwami. Amen. Indangagaciro twozita iki? Twozita gute mu Gifaransa? Amavale ego amahame y'ubwami, amahame y'abana b'Imana. Yesu ashimwe. Ariko murahari? Amahame y'abana b'Imana, amahame y'ubwami bw'Imana, indangagaciro, ibituranga, ibitugize. Igihugu cyose kiba gifise ibwirizwa shingiro ryacu kigenderako, cisunga. Kimaze kwitwa igihugu kigira ibikigenga, kiba gifise amaprincipe yacu kigenderako, ibintu cisunga. Yesu ashimwe cyane. Rero abana b'Imana dukwiriye kubaho nk'abana b'Imana, dukwiye kugira ubuzima nk'ubw'abana b'Imana. Birababaje kwitwa umwana w'Imana mugabo ntubeho nk'umwana w'Imana, kuko umwana abaho neza canke nabi bivanye n'uko urugo rwabo rumeze, n'uko urugo rwabo rwubatse, bivanye n'ibigize urugo rw'iwabo. Haleluya. Urugo rwose reka ndabereke akarorero. Umwana wo ngaha mu Kinanira turu no ngaha mu Gitaramuka ubashize hamwe, naho utoba ubazi, urashobora kwibwira ati uyu mwana si wo ngaha mu Gitaramuka, sibyo? Urashobora kubyibwira wati uyu mwana si wo ngaha mu Gitaramuka n'umushitsi, nibyo, sibyo? Umwana wo muri Rohero yakuriye muri Rohero n'umwana yakuriye mu Buterere navuze nyine aho ubaye aho uri haraku influence kibanzu. Haleluya. Nimba turi abana b'ubwami, turi abana b'ijuru, dukwiye kugira imico, tugiye kugira ubuzima nk'ubw'abana b'ubwami by'ijuru nyine. Haleluya. Abantu bafise amafaranga burya abantu bafise amafaranga adashobora kuvyarira hano mu Burundi, hageze ko avyara aja kuvyarira New York, akaja kuvyarira mu Bwongereza. Kubera iki? Kugira ngo umwana wiwe apfukane nationalite y'ico gihugu. Haleluya. Reka ndakubaza, umuntu ari hano mu Burundi mugabo akaba ari muri ambasade ya Amerika, ari ngaha mu Burundi mugabo akaba ari muri ambasade ya Amerika, nahari hano muri iki gihugu cy'u Burundi, si umurundi. Amategeko y'u Burundi ntamukontrole, amategeko y'u Burundi ntamugenga, ntagira akarangamuntu y'u Burundi, ntagira pasiporo y'u Burundi. Ari mu Burundi mugabo afise pasipoti ya Amerika. Numvise
bajya abantu baba muri ambasade ya Amerika, hajya bajya bakora muri ambasade y'Abanyamerika, n'amazi banywa hava muri Amerika. Amazi banywa ava muri Amerika. Muramaze kubona imodoka ya Kingi ijanye amazi hajya? Hari amakamyo murabona ajanye inge hajya? Nivyo bajya biva hariya. Bari hano mugabo atarabahana. Natwe turi hano i Burundi, turi hano mu Gitaramuka, turi hano ku Musaga, ariko kwetu, haleluya, twebwe iwacu ni hariya. Turi hano batubona nk'abahano, ariko twebwe iwacu ni hariya. Rero dukwiye kugira ubuzima nk'ubw'abana b'ubwo bwami. Ndagomba ko uyu mugoroba utahura icyo wagizwe mu bwami bw'Imana, utahura icyo waremeye mu bwami bw'Imana. Ntabwo waremwe nk'umuntu asanzwe. Reka nakubwire, Imana yakuremye mu buryo bw'igitangaza. Uri umushyitsi hano, uri umushyitsi, uri umwatsi w'indaro, ariko uri umwana w'ubwami. Iyo umuntu atari wabo iminsi yose aguma yumva hari ikintu abuze. Iyo uri mu gihugu itari cy'iwanyu, nawe ufise amafaranga, nawe ufise, wewe urabaye Dubai, uri Dubai, nawe ufise amafaranga angana gute, urumva kutekanye ijana kwijana? Ushobora kumva kutekanye, kuko umwanya n'umwanya leta ya Dubai yovuga ati abari ngaha mwese mumure mwagiye, ibyanyu byose bisigare ngaha, mutera mugenda. Tanzania, igihe Tanzania irungitse icuye abarundi bari Tanzania, yababwiye ati, Magufuli yavuze ati, kuva uyu munsi ndatanze faveur ku bantu bose bari muri Tanzania b'impunzi. Umuntu wese yumva akeneye ko mu Tanzania naza tumuhe nationality, utavyemera siswe kumuna ku butaka. Kandi ni wagenda umwana wavyariye hano uramusiga. Genda n'ibyo wajuzanye, inzu ntayo wazanye, abana ni wajubazanye, genda wenyine. Haleluya. Twebwe Paulo yaravuze mu Filipi ayavuze ngo twebwe iwacu ni mwijuru, niho twiteze umukiza wacu kwazova. Bakundwa, turi hano kuri nosi, turi ingenzi n'akavantara. Igitondo kimwe tuzokwimukira mu bwami bw'iwacu. Haleluya. Mwitware nk'abana b'ubwami. Isi nikabashuke, isi nikabatera ubwoba, abisi nikabatera nibabakange. Mwebwe muri abana b'ubwami, muri abana b'Imana. Yesu yaravuze ngo nimwasenga nimukabe nka zandyarya. Haleluya. Mwiyugarane, mujyane mwiyugarane, mwisiga amavuta, muvuge muti data ubwami bwawe buze. Igihe cyose usenga ukwiye kumanura ubwami bw'Imana. Ahantu hari ubwami haba n'ibigenga ubwami, haba n'amategeko y'ubwami, haba ubwami yo bwaje buzana n'ikintu cyose cy'ubwami bukenera. Nimba uri mu bwami utegerezwa kugubwa neza. Bwaba ubwami urimo, uri mu bwami bwawe, bwa Muswati cyangwa ubwami bw'Imana. Ubwami buratandukanye. Ubwami bw'Ubwongereza n'ubwa Muswati wabunganisha, kuko se n'ubwami ariko buratandukanye. Haleluya. Mugabo umwe ngo yagiye mu ishyamba agiye guhiga, asanga ahantu hari amagi. Ayo magi ayabonye aravuga ati reka aya magi ko mbona asa n'amagi y'inkoko zanje, ntawe yajana. Ngo carayajana yashira mu magi y'indi nkoko yiwe yari kirata. Hanyuma irayararira, irayaberura, mugabo beruye havutsemo umuswi udasa n'ijya yindi miswi. Abantu baramubwira ati ariko wa mugabo, ijya si nkoko. Ati si nkoko gute, kwifise amababa, kwifise amaguru abiri, si nkoko gute? Ijya si nkoko. Uko yakura niko yashishikara kugenda ihinduka. Bantu b'Imana, uko bukeye nuko bwije niko tugenda duhindurirwa, niko tugenda tuva mu rwego twarimo twinjira mu rundi gwe.
asemeni haleluya. Ishishikara kugenda ihinduka. Baramubwira ati mugabo, ijya si inkoko, ijya ni egre, kandi egre nibana n'inkoko. Genda uyica amababa, nutayica amababa igitondo kimwe izokwereka batari inkoko. Hatoya, ubwiza bwayo ndabona ari amababa, sinubukata. Ukwikura umutima ukayibwira, kuko egre mu kuguruka igurukana imbaraga. Nusubika papa biza ikagurukira nk'ahari ikagaruka. Ariko ikindi gitondo amababa amaze gukura, amababa amaze kuba maremare, babona igize guca. Bakundwa, hari igihe tuzogira guca, igitondo kimwe tuzogira guca. Haleluya. Hari igihe kimwe azabona tugize guca, ibaze ngo ni nk'ibya mbere. Semeni haleluya. Babone twatiye ikirere twinjiye mu bwami bw'iwacu. Umenye ko naho uri ngaha ku isi utari uw'isi, uri umwana w'Imana. Turi abana b'Imana. Pawulo aravuze ngo bakundwa, uko tuzosa ni kurahishurwa. Turacyari mu ibanga. Abantu b'Imana ni abantu babagaya bakabasuzugura, bakabafata uko bishakiye, bakabahindura igikoropesho. Muri abana b'Imana. Igitondo kimwe muzosobanuka, igitondo kimwe muzogaragara, igitondo kimwe muzomenyekana icyo murimo. Naho uyu munsi baguhinduye umukubuzo, ariko umunsi umwe Imana izokwerekana icyo yakugize n'icyo waremewe. Igitondo kimwe izerekana ko turi abana b'Imana. Mureke dukunde Imana, dukunde n'amahame yayo, tugendere mu maprincipe yayo, tuyubahe, tuyigororokere, tuyitunganire. Igitondo kimwe Imana izoduterura itwimure, tuzimuka. Isi y'amarira, isi y'amakuba, isi goye, abantu b'Imana, isi turayiruhiyemo. Ko Mana we, uzazajyari Yesu ngo wime ingoma yawe, ingoma y'amahoro, abera baruke. Uzaza Yesu ngo wime ingoma yawe, ingoma y'amahoro, abera baruke. Uzaza ngo wime ingoma yawe, ngo wime ingoma yawe, ingoma y'amahoro, abera baruke. Uzaza ryari Yesu ko wime ingoma y'amahoro, abera baruke. Imana iragomba kugira ikintu ikora cyerekana abana bayo, cyerekana abagendanye nayo, cyerekana abayumviye, cyerekana abayikoreye neza. Abantu b'Imana naho muri ko murasuzugurwa, ariko Imana igiye kwerekana abari mu bwami bwayo n'abatari mu bwami bwayo. Haleluya. Igihe kirageze Imana igira ikintu ikoze cyerekana ko turi mu bwami bwayo, ko turi abana b'ubwami. Mwitware nk'abana b'ubwami, mwitware nk'abana b'Imana, mwitware nk'abana b'ijuru. Iyo ubwami bwamanutse, Yesu ashimwe, ndagomba ngo naho tutaragenda ubwami bw'Imana tubumanure, abantu bamenye ko ubwami bw'Imana buhari, ubwami bw'Imana buze. Ngo nzoguha imfunguruzo z'ubwami bw'Imana. Yesu ashimwe. Ndashaka ngo Imana
iba imfunguruzo z'ubwami bwayo. Nimba ubwami bwayo hano ku isi bumanuka bukaza, birashoboka abantu ntibabubemwo kubera ko batagira imfunguruzo zabo, kubera ko batagira imfunguruzo z'ubwo bwami. Ushobora kwinjira mu nzu ifise ivyumba byinshi, ugashikira muri saro ugasonza ukicwa n'inzara, kandi ingazi hari mu vyumba kubera ko ntufise imfunguruzo z'ivyo vyumba. Uyu mugoroba Imana ibaha imfunguruzo zugaye ivyumba by'ubwami bw'Imana. Imana iguhezagire uvuze amina cyane. Imana iguha urupfunguruzo kugurura icyumba cugaye. Ivyumba birahari birimo ivyiza dukeneye muri ubuganga, ariko rimwe na rimwe turabikena tukabibura ko tudafise imfunguruzo zavyo. Imana yambwiye ngo ndababwire ipfuza kuba imfunguruzo z'ivyo vyumba by'ubwami bw'Imana. Utaba mu nzu y'Imana nk'umushitsi kandi ibyiza bihari, winjire kuko ufise uburenganzira bwo kwinjira mu cumba icyo ari cyo cyose. Umwana iyo ari wabo nadodora nasaba uruhusha, oya harinjira. Ngira gutya nkaza mbona umwana arinje harinje yasanze mu cumba, ntiyambagije naze ko ntambaye kuko ni kwasi, ahitira yinje. Nanjye ndagomba uyu mugoroba Imana ibaha imfunguruzo z'ubwami bwayo, kuko iyo twasenze ubwami buramanuka, ariko hari igihe bumanuka ivyumba byabwo bikaguma bikinze. Ngo nzobaha imfunguruzo z'ubwami bw'Imana. None izo funguruzo urazifise? Haleluya. Birakenewe ko tugira izo mfunguruzo. Nimba ukora business, nukorere mu cumba cugaye, ukorere mu cumba ufite urufunguruzo, ku buryo business ukoze icamwa kuko ufite urufunguruzo rwayo. Ikintu cyose ukoze gicamwa kuko ufite imfunguruzo zikingura. Ndagutangariza kuri uyu mugoroba, ikintu cyose wokora gicamwa kigende neza kuko ni ufite urufunguruzo rwacu. Abandi bagukurikire, abandi bacaho uciye, abandi bakwigireko kuko niwe wamanuye. Mose Imana yaramubwiye ngo mugira mwubake ihema, ariko se uzoryubaka. Wewe icyo ndaguha gusa, ndaguha urupfunguruzo. Iryo hema ndarikwereka, ariko uza kuryubaka ni Besahe. Ndagomba ngo uyu mugoroba Imana ibagire nk'uko yagize Mose na Besahe. Mana yo mu ijuru, Imana ibwira Mose, iramubwira ngo usohora ubabwira ingene waribonye, nabo barihingure, barikore birenze uko waribonye. Ndagomba ngo ibintu mwokora mubikore avec ihishurirwa ry'Imana, ihishurirwa ry'ubwami bw'Imana, mudakorera mu gipfungu. Ntabwo muri ko muranyumva neza, sinzi ko muri ko muratariyo, niko nababwira. Imana irabaha imfunguruzo z'ubwo bwami, ibyiza biramanuka, mubimenye ko vyamanutse. Hari ibintu bigiye gukinguka biciye muri wewe, kuko niwe wahawe modo passe, niwe wahawe code, niwe wahawe pine. Mana yo mwijuru, ntabwo muri ko muranyumva. Iyo ubwami bwaje umuntu ahabwa code, Imana iguhe code. Ibintu birahari ariko ukenewe code, ukwiye kudekoda ibintu byari byugaye ukabikingura. Mungu akubariki sana, Imana iguhezagire. Kuri uyu mugoroba ndashaka ubwami bw'Imana bumanukire, imfunguzo z'ubwami bw'Imana zimanukire. Ibyo mukora ni mubikorere mu gipfungu, mubikorere mu muco. Sinze ko hari umuntu ariko arafashwa n'iri jambo. Imana aza kuba imfunguzo zugurura ibyiza, zugurura ibintu utibaza ko byoshoboka. Mukora ibintu abantu batiyumvira ingene mwabikoze, kuko mwahawe urufunguruzo rukingu ubwami. Ndumva bwaje n'ukuri kw'Imana, ubwami bwamanutse muri Epantasa no kumusaga. Mugiye gukora ibintu abantu badashobora kumva no gutahura. Bibaza ingene wabikoze, bibaza ingene vyabaye.
nawe si wewe. Imana yaguha urufunguruzo rw'uguru. Imana yaguha, Mana yaje ngo nzoba imfunguruzo z'ubwami. Nimwakira imfunguruzo z'ubwami bw'Imana, mw'abakobwa, mw'abamama mwe, mw'abapapa mwe, muhabwe imfunguruzo. Yo Yesu we, amina. Mani bwire neza uri kuravyumva. Ukenewe urufunguruzo. Ubwami bw'Imana buze. Ahantu hari ubwami ni habo bukene. Habo bukene. Umwami ntashobora kwibaza ingene ajya, ntashobora kwibaza ingene yambara, ntashobora kwibaza kubera ko ubwami bwazananye n'ikintu cyose akeneye mu buzima. Uyu mugoroba ubwami bw'ijuru bugiye kuzanana hari ibintu utagiye gusubira kwibaza ingene bigugwa, ingene amabeyi yabyo, kuko ubwami bw'Imana bwaje bwabishize ku mustari, bwaje bwabishize ku murongo. Akira ubwami bw'Imana, akira ubwami bw'Imana, akira ubwo bwami mu izina rya Yesu. Ubwami bw'Imana buze. Iyo umuntu ariko akora mu bwami bw'Imana, ari mu mwanya wiwe, ibintu abikora neza, kuko naho ushagirika. Umuntu umwana namubajije, kandi n'umuntu je ndibaza ko jewe nakijijwe, asanzwe ari akijijwe akorera Imana. Namubajije muri uyu mwaka nyine, ndamubaza tereko none by'ukuri wewe imyaka umaze uri kurakorera Imana, Imana yaguhamagariye iki? Ufise umuhamagaro wawe? Nubuhe muhamagaro Imana yaguhamagariye? Biga Imana yaguhamagariye kucuruza, yaguhamagariye kuyikorera nigi ngo nanje sinzi. Iyo uri mu kintu utasobanukirwa, utazi, ugikora nabi. Haleluya. Iyo uri kurakorera mu gihe kitari kiwawe no mu mwanya utari wawe, ukora nabi. Ariko birakenewe ko umenya kwicuri mu gihagazemo ari cyo gihe cyawe, ari wo mwanya wawe, ari yo ntebe yawe ukwiye kwicaramo. Iyo wabisobanukiwe, ubwami bw'Imana buraza, ibintu bikikora, ibintu bikagenda neza. Ariko iyo uri kurahushagirika, ufata utakaza igihe. Haleluya. Utakaza igihe. Bibiliya iravuga ngo Imana yabwiye Nowa, iramubwira ngo bwira abantu binjire mu bwato, naho ataco bagufashije, ubwato ko bwuzuye, babwire binjire mu bwato, ndabahaye imbabazi zikipfunga. Binjire mu bwato kuko imvura igirigwe. Ngo yugurura ubwato, ahamagara abantu, arababwira ngo nimuze mwinjire imvura. Atani gicu c'imvura cerekana ko imvura igiye kugwa. Haleluya. Ariko yari afise urufunguruzo rw'ikirere cy'ubwami bw'Imana, yari yavuganye n'Imana mu mutima. Ariko agiye tugenda, abantu batazi amabanga tugendana, batazi ibyo twavuganye n'Imana, arababwira ngo nimwinjire, Imana irambariye ko imvura igirigwe. Nanje ndumva ndiko ndavuga ibintu nabwiye kubabwira. Imana yamanuye imfunguruzo, nimwazemera mukazakira, nukuri murugurura kandi murinjira. Imfunguruzo z'ubwami bw'Imana bwaje. Nimwabisobanukirwa, umuntu wese akamenya igihe ciwe, akakira urufunguruzo rwiwe, ataingia. Baramubwira ati uyu mugabo niho tukibona abagabo b'ibicucu. Twinjire, imvura igirigwe iko wapi? Nta kimenyetso na kimwe cerekana ko imvura igirigwe. Reka nababwire, nata kimenyetso na kimwe ubona cy'ubutabazi, Imana igiri kuzanira ubutabazi. Mana yaje yabuvyumvise, ubuzamuye. Haleluya. Naho atanzira nimubona, ndagutangarije ko Imana igiye kukuzanira ubutabazi.
igiye kukuzanira inyishu nata hantu na hamwe ubona yoca. Nanzira nimwe babona yuko imvura yogwa, ariko Noel yavuganye n'Imana. Ukaba wavuganye n'Imana, utangaze ngo wavuganye n'Imana, utanga itangazo ngo wavuganye n'Imana. Ko turavugana n'umuntu ndamubwira uyu muntu umugabo wahewe kuja hanze Canada, ndamubaza ndamubwira ati uzogenda mbega uzosanga umugabo wawe hanze njya, acambwira ngo uyu mwaka nanjye uje ngo rirambwiye ngo yasoye umwaka. Ndamubwira ati oya soye umwaka, kandi namubwiye ngo ni Imana ibimwe, namubwiye ati soye umwaka uzogenda mu mwaka uzi. Mbona randaje arigiwe wambaye amarore umuntu akubwira ikintu ukabanza ukayakuba none ivyo uvuze, kuko narinda mubwiye ibintu binyuranye n'ivyo we yimvira. Ni ivyo mbwiye ni biki? Atari byo ndiko ndasengera. Ndamubwira ati ni 2025 n'ubu twanda dutandukana ataravyumva. Imana ndikivuze, wowe uri kuvuza n'ivyo wawe, ariko je numva nemezwa ko ari 2025. Ariko ikirere cyari cyankingukiye. Nawe uyu mugoroba uhabwa amakuru ushira bataje. Nugera muhira ubabwire ngo naho mumbona nka jewe gutya mfise urufunguruzo, naho mumbona nka wa undi mwari musanzwe muzi mfise urufunguruzo rw'ubwami bw'Imana naruhawe. Ikibazo ushobora kubivuga gutya abantu nibanagwakira, ariko Imana iravuze ngo akira urufunguruzo rw'ubwami. Zuguha imfunguruzo z'ubwami, imfunguruzo z'ubwami. Mukwiye kugira amahame nk'ay'abana b'ubwami. Yesu ashimwe. Nitwe twahawe ubwo bubasha bwo kumanura ijuru tukarizana, kandi niriza ari ibicu bijya tubona rizanana n'ivyaryo. Bibiliya iratubwira ngo ukuntu ngo Yerusalemu izomanuka, ngo abantu bazoba hari Yerusalemu ngo babone igisagara cyubatswe kimanutse kiza. Apana nka film kimanuke kiza, babone umugwa uramanutse, umanutse ugeze ku butaka wimure ibindi bibyari bihari byose. Reka nababwire ubwami bw'Imana bugiye kumanuka bwimura ubundi bwami, ubwami bwabwo bw'ijuru buba ari bwo bw'Imana. Iyo bwaje bwimura ubundi bwami, iyo bwamanutse ubwo ubwami bw'umwijima burahunga. Yesu ashimwe. Iyo itara ricanywe umwijima urahunga. Yesu ashimwe. Hari igihe mbona ninjira hano ninjira mbona umenga ikirato nagisize, mugabo naja kuri notara utu dutara turi ngaha, utu dutara igitangaza magaze hano ivumbi yose igacigaragara kubera ko mpagaze ku itara, mpagaze ku muco. Nari nibaza ngo nasize ubwo kubera ko mpagaze mu muco. Nimuraba nimubona gisa neza, ubwo nimurabe kubera ko mpagaze umuco ugaragaza ivyari binyegejwe. Umuco w'Imana ugiye kurasa ibitaboneka biboneke. Aka kantu ntabwo mukumvise, mwebwe muri hariya ntimwabyumvise. Kikatse nibona umenga kirasize, umenga kirasize, ariko reka mpagarare ngaha. Ubucafu bwose bwari muri cyo buca bugaragara ukajya habona. Imana yo mwijuru igiye kumanura ubwami bwayo iwanyu. Ivyari inyegeje byo kubagirira nabi bizokwigaragaza bija habona. Mana yanje ntabwo munyumvise, yaba munyumvise bamuzamuye. Haleluya. Imana iyo yagushize ko umuco wayo ucugaragara. Reka nakubwire umaze igihe upfutse unyegeje utaboneka, ariko umuco nurasira kuri wewe ubwo bwami
uzoboneka, uzogaragara, uzoja hibonekeza umuco w'Imana, umuco w'ubwami. Twahawe kugaragaza ibiri mu bwo bwami tukabishira ahagaragara, tukabikura mu bitagaragara, tukabukura mu bitagaragara tubizana mu biboneka. Isi itagaragara igiye guhinduka igaragara, kubera ko ubwami bw'Imana ngo zubaha imfunguruzo z'ubwami. Imana yambwiye imfunguruzo nyinshi igomba kubaha, ariko Imana iragomba kubaha icambere, urupfunguruzo rw'ibifatika, urupfunguruzo rw'ibifatika, urufunguruzo rw'ibifatika. Ngo nzobaha imfunguruzo, muri izo mfunguruzo z'ubwo bwami habamo n'ubutunzi, habamo ubutunzi. Reka ndababaza aka kantu. Nk'ubu hano muri eglise hari umugwiza atunga, afise amafaranga, akora ibikorwa mu rushengero, icyo dukeneye mu rushengero akagikora. Nawe ukabura umukene asenga cyane, yerekwa, abona iby'abandi. Mugabo hageze yuko tugura intebe udashobora kuronka n'ibihumbi 10, mwese babiri mukapfa mupfuye, mwese mukaja mu ijuru. Nimwagera mu ijuru ubu uzosayangana cyane ninde? Nimwagera mu ijuru, wowe wari umusenzi akijijwe asenga cyane, avuga mu ndimi yerekwa, utonda kuwa gatatu, kuwa gatandatu, kuwa Mungu. Mugabo wa mubosi aza dimanche agakorera Imana, agatanga ibikenewe byose mu nzu y'Imana, mwese mugapfa mutunganye, mugaca muja mu ijuru. Nimwagera imbere y'Imana, indaza kwicara ku ntebe y'ijuru mwese yavuze ngo mwese. Bosi yatonda rimwe mu rushengero, wewe watonda kuva ku wa mbere kugeza ku wa Mungu, mugabo ntiwakora ibifatika, wari wuzuye umwuka gusa. Uwo mwuka uzotuma usayangana. Nitwagera imbere y'Imana, ikintu kizotuma dusayangana ni giki? Ibikorwa twakoze. None wowe uzobironka? Ndaba challenges. Nitwagera imbere y'Imana, wewe Jose waza mu rushengero ugasenga, ugafata amasengesho y'iminsi 3, iminsi 10, mugabo nta bikorwa bifatika igaragara, ibikorwa. Kuko ibikorwa nibyo bitsibo. Muremeranya nanje ko ibikorwa dukora, iyo utanze igira 10, wowe uraririmba, urasenga, ukora ibikorwa byo gusenga cyane, mugabishika abantu muronka ishikanwa, nuronka icya 10, nufasha abakene, nta kintu na kimwe cy'igikorwa ufise. Mugabo ufise amavuta gusa, urerekwa, urahishurirwa, uvuga mu ndimi. Twese mugabo turakijijwe, Imana yadutunganije ku munota wa nyuma, tugiye mu ijuru twese. Wowe urafise inzu mu ijuru? Itafari wari kubiye? Haleluya. Niyo mpamvu nifuza ko repentance hano ku Musaga mu abasenzi, ariko mufise ifaranga. Bavuze ngo tugure intebe ukaba waje mu bambere, bavuze ngo twubaka urushengero ukaba waje mu bambere, ubikore byose. Ko ntabwo mwakumva, ubikore byose. Niwagera imbere y'Imana uzohemberwa ibyo wakoze. Uzohemberwa intebe utaguze, uzohemberwa ibatu utaguze, uzohemberwa igigira 10 utatanze, kwerekwa byatuma uronka igigira 10, kuvuga mu ndimi byatuma uronka ishikanwa,
igituma ndagomba ngo ubwami bw'Imana bumanukire muri mwebwe, ariko bw'ibifadika ubwa mbere. Singomba ko muzogera imbere y'Imana ngo muze mwicare mu bibanza by'inyuma kwa kubona. Mwebwe mwibaza ko abantu bose mu ijoro bicaye hamwe. Ubikore akana ntabwo muriko murakumva mwese. Cyose ni gataho, cyose bagataho bayavuga ko turi mu rugo. We wakumvise gute? Ntarakumva neza, ariko reka nababwire, musenga Imana, mukore ibikorwa by'Imana, ariko hamwe n'ibifatika. Ibifatika nabyo ntabwo bikoresha umuyaga. Ubikora ari uko ufise ifaranga. Hari umuntu acaye avuga ati none sinasenze Imana igakoresha abandi. Kubera ko usenga wikoresha abandi, utosenge ikoreshe wewe. Ngo narasenze ngo Imana ihamagara abandi. No, Yesu ivyo nkeneye. Sinkeneye ko dusenga Imana izana ababosi bo hanze. Dukeneye ko dusenga mukaba ababosi. Ibikeneye mukaba mwebwe mwase. Abari mwebwe bo kubikora. Umutarose umubosi araja tugura ikibanza, aratwubakiye, turagize iki? Imigisha niwe ayijana. Niyo mpamvu dukwiye gusenga Imana, ubwami bw'Imana bukaza, ariko ntibuzanane no kuvuga mu ndimi gusa, kwerekwa gusa, ariko buzanane ni arja. Uze mu nzu y'Imana, ariko biraryoshe kuza mu rushengero, bavuga ngo haguruka utange, yo ugahaguruka mu bambere, bavuga ngo haguruka ariko murabikunze, ariko umubiri ukumva ufise intege. Ngo umutima urabikunze, ngo ariko mu mufuko harabyanse. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo ibikorwa dukora bizoduherekeza, imirimo dukora izoduherekeza mu bwami bw'Imana. Reka ndababwire ico abazungu baturushije n'igiki. Abazungu ntibava bibaza ngo barasenga cyane. Abazungu ntabwo basenga cyane, mugo bakora cyane. Umuzungu ashobora kuva avuka ntiyigira aje mu rushengero, mugabo iminsi yose kwa Mungu arunga ikigira 10, aratanga. None wowe utanga ibyo udafise gaye, ushaka gutanga ibyo udafise. Shaka ngo ubwami bw'Imana bumanukane n'ubutunzi, bumanukane n'amafaranga, bumanukane n'ibigaragara. Ari umuntu ashobora kuba iminsi yose acererwa mu rushengero, mugabo kubera impamvu yawe apfa kure, azana amaguru, ntagira amafaranga. Ariko yaba wari ufise amafaranga ntubucego, ufata moto, ufata taxi, ufise akamodoka, ariko kubera ubukene nimwasohoye album y'indirimbo, mwayisohoye gukora amasengesho menshi, mwayisohoye gukora amafaranga. Amasengesho ari kugenda muri studio, akabwira producteur tere dukora indirimbo twasenze cyane. Mwayikoze kubera ko Imana yabahezagije amafaranga. Ndabasengera ngo Imana ibahezagire mu izina rya Yesu. Bwami bw'amafaranga bumanuke, kubera ko amafaranga bise nibo bayafashe, batazi gukorera Imana, batazi gutanga, batazi ugasanga abapagani nibo bafise imfunguzo z'amafaranga. Turazigaruje mu izina rya nde? Imfunguzo z'amafaranga zize mu nzu y'Imana. Mu rushengero hasa neza,
tubikore, ariko atari byonyine. Haleluya, atari byonyine. Hari abasenzi bamwe b'ibijuju uzabumva bavuze ngo amafaranga ngo ninuze nyingi imwe navuze ngo ya shetani. Amafaranga nayo uzi shetani. Amafaranga ngo nabona amazirano ya shetani kwe. Ntayo ufise. Oya reka. Amafaranga akwiye kuza mu nzu y'Imana, tugakora ibikorwa by'Imana, tugakora ibiterane, tukazana abantu kuri Yesu. Urenze dufise amafaranga ubutumwa Mana we amafaranga no kuri dukorera Imana. Ubu bwami bukeneye amafaranga, ngo nzobaha imfunguruzo z'ubwami bw'Imana. Abapfumu baratwaye imfunguruzo z'amafaranga, abarozi badutwaye imfunguruzo z'amafaranga, ariko zigiye kugaruka. Tuzamura ibiganza ku mwami wacu Yesu. Haleluya. Usenge, uririmbe, ukora imirimo, ariko ufise amafaranga, nta n'umuntu yo gusuzugura. Hari message noshira umuntu bivanye n'ingena mbona akayigaya. Haleluya. Nyuma Imana ni yaguhana message ku muntu ubona ko ari umuntu afise inoti, utumugenda utira gahuzu, tumugenda ukota imodoka. Ari abasore bamwe usanga bimpressiona abakobwa bakabahenda, akagenda agakota V8 akaza akigira boss kandi ari umukobwa akemezwa n'ibigone. Rero ari abana bo hanze bemezwa n'ibifadika. Ari abana bo hanze uje kumubwira Yesu usobanutse ashobora kubyumva kubera ko usobanutse. Nayo ufise n'amafaranga yo kugura krogate ngo wiblose ugiunuka. Haleluya. Ejo ari umuntu umwe yinjiye muri biro, asanga aje tuvugane, ndamusengere, arambaza ngo none pastor nguvuye. Ndamaze ati mvuye, ndiko ndakira abantu. Tinuko kuntu wambaye, tinone waje wambaye. Je naje kwakira abana b'ubwami, naje gusengera abana b'ubwami, naje kwakira abaministre noza nambaye nabi. Kukaza wambaye gutyo. Jewe naje kwakira abana b'ubwami, nza na costume, nambaye costume neza kuko naje kwakira abantu bakomeye. We niwe wisuzugura je ndakubaha, nzikuru umuntu adasanzwe. Sisho reka nababwira, nako yoba ari umuntu aje muri biro ataronse n'amazi yo koga, ndamubaha, namuha kazi mu vyagira, kuko muri wewe wisemo ikintu nazi. Shobora kuba je yambaye ibintu vyaheze, mugabo muri we habitse mweje kuzoba ministre. Sinshobora kuva gusuzugura. Niyo mpamvu nawe yo bari kirite ku mugoroba simva kwisuzugura. Oya, kuko nje imbere y'abantu bakomeye, mwebwe muri ba boss, muri abantu bakomeye. Nicaranye n'abantu bakomeye, ejo bazogenda muri za V8 bafise ibintu bikomeye. Ndagusuzugura ejo ninagusanga muri biro, ari we wemeza ibintu, ari we usinya. Yakareka usizala wana numugasuzugura umwana w'umuntu, umuntu utazi bangara inyegeje muri we, ntukapfe kumusuzugura. Haleluya. Ari umuntu umwe yigeze kuza muri biro, yinjiye, ndamubwira ngo kaze mukobwa wanje. Iryo jambo ndamubwiye
byamuvuye nk'ibikomere 1000. Yambwiye ati iryo jambo naho nari nararyumvise. Ndafise umuntu anyita umwana namomoye ibikomere. Undi ni uganira n'abantu, Imana iguhe ubwenge bwo kuganira nabo, kuko ushobora kubwira ijambo umuntu rikamukiza ingwara yaragwaye. Yari yihebu yagiye kwiyahura, wamubwira iryo jambo umutima ugatuza. Ndabubaha nk'abantu bakomeye. Haleluya, haleluya. Umusanzwe ubwami buze. Waburi mwebwe hicaye mw'abalisansiye, hicaye mw'abakicaye, abantu bize ntashobora gutahura ariko ejo zosanga Imana yahinduye ibintu. Ari wowe utwara ikigo cy'ishure ngene none nk'ubu no gusanga ari wowe utwara ikigo cy'ishure nzanye umwana kumwandikisha nkagira ibibazo. Nosanga uri directeur wa hopitale nkagira ibibazo. Oya nibiko ndavuze ngo izo funguruzo z'ubwami zibazeko. Ndavuze ngo izo funguruzo z'ubwo bwami zibazeko. Ikintu cyose muzosaba gice gicamo, bico muzosaba mwisi kizoca cyumvikana no mwijuru. Mana yo mwijuru musabe bihuye n'ubugombe bw'Imana. Sabe nanizi ko uyu mugoro waza kuza abantu benshi ariko nahacu mwebwe mwumvise izinyigisho zigende zihindura ibintu no kubataje. Ari nanditse muri groupe n'abata abantu bagerageza ariko bari hewe. Nanditse muri groupe saba abantu baze kuboneka no munsi izinyigisho hamwe uzumvise ukazizera zibasha guhindukiza ibitekerezo vyawe. Bibiliya avuga ngo ifeza n'izahabu ni ivyanje. Nimba ifeza n'izahabu ari ivy'Imana, natwe tukaba turi abana bayo, dushugurika kubera iki? Imana ifise amafaranga, twogira ikibazo cy'amafaranga. Akira urwo rufunguruzo rw'ubwo bwami urugire. Urufunguruzo rw'ubwo bwami ngo muzomenya ukuri kuzobaha kwidegembya. Haleluya, 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 haleluya. Muhabwe amahirwe. Ndavuze ngo muhabwe amahirwe. Ndavuze ngo muhabwe amahirwe. Ndavuze ngo muhabwe ayo mahirwe n'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Amahirwe, amahirwe, amahirwe. Isaka yabajije Yakobo. Aramubaza ngo kuje kare. Yari yagiye guhiga, niko yari yatumye Esau ngo agende ngo ahige. Hanyuma Yakobo nawe agira amahirwe yo kumenya ayo makuru. Nyina aramubwira ngo genda ugire gucya na gucya na gucya, hanyuma ugende ugaburire so aguhezagire. Yakobo ngo ageze imbere ya Isaka aramubaza ngo ni wowe mwana wanje Esau? Atego data bijewe byuka ujye mezagire. Aramubwira ngo none ko numva ijwi ari rya Yakobo, none kuje n'ingoga. Aramubwira ngo nagize amahirwe, Imana yawe yabanye nanje. Ariko nk'abantu Imana bari kugira amahirwe no kuri kw'Imana. Kugira amahirwe. Aramubwira ngo nyegera, kuko Isaka yari yagize amakenga. Aramubwira ngo nyegera ndagukore ko numve ko ari wewe. Aramukora ko ngo yumva umubiri n'uwa Yakobo n'uwa Esau ariko ijwi n'ijya Yakobo. Kubera ko amaso yiwe atabona ngo amusuka kumugisha wose. Sinipfuza ko Imana yomimina ahubwo isuke icunshubure umugisha kuri mwe. Aramuheza agira ngo amuhingano na Sayiri, amuha ubutunzi, amuha bene wabo. Ayejeje kumuhezagira Isaka, ayejeje gutanga umugisha wose, Yakobo asohotse. Esau nawe arinjira ahamagara
ahamagara se, ahamagaye se Yakobo na Isaka, batangura kucugumira. Aramubaza ati ni wewe Esau? Tego ni cewe mwana wawe w'imfura, mvuye guhiga kandi byagenze neza, nzanye ibyo wambwiye kugira ngo umezagire umumugisha utarapfa. Aramubwira ngo mwene wanyu yaciye mu bugumbe agutwara umugisha, kandi umugisha azogutwara kuko namweguriye kukuganza. Haleluya. Kuko yaciye mu mayeri agutwara umugisha. Ndagomba ngo Imana ibigira ubwenge, Imana ibigira ubwenge Yakobo yabwigiwe na nyina. Nawe ndagomba ngo mwemu w'Imana kwigira ubwenge, kwigira ubwenge. Sinzi icyo ukeneye, nawe ari gushaka kugikeneye mugabo utabona uburyo bwo kugishikira, ariko mwemu w'Imana kwigira ubwenge, akwereka ikorosi, kwigira ubwenge. Ngo namweguriye byose. Uyu mugoroba ni wegurirwe byose byo muri ubwo bwami, wegurirwe byose. Ngo namaze kumwegurira ingano na sayizi, nta kindi noguha, nta kindi noguha. Yagize ubwenge. Bibiliya iravuga ngo abagize ubwenge bazokayangana. Imana ibaha ubwenge bwo gukwega izo funguruzo z'ubwami. Haleluya. Ihame rya mbere ry'amafaranga, kugira ngo umuntu aronke amafaranga, ihame rya mbere riva mu gukora. Naho tuvuga ngo amafaranga, ngo Imana ibaye amafaranga, ngo amen. Ihame ry'ubwami kugira ngo uronke amafaranga, travaye, kora. Haleluya. Kora, ruha. Nasobanukiwe impamvu abantu bari hanze, bari Buraya cyangwa za Amerika baza agaciro k'amafaranga. Barakora. Umugani wa mutima ngo n'ubuduguta ngo bugatondera, ngo n'ugukora n'ubudugunga bugatondera. Barakora. Nabajije umuntu ndamubaza ati ubu nisanga parambwe ati mu gitondo mu masambiri ngiye ku kazi. Ndamubaza ati ntuza gutaha ryari? Tinza gutaha saa 6 y'ijoro. Kandi ubu buzima ndabubayemo imyaka 9. Akora kandi iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku wa Mungu. Akora kuva saa 2 akageza saa 6 y'ijoro. Uvuga ko aza gushika muri nka saa 8 cyangwa saa 7. Agaca ryama amasaha makeya, agaca byuka. Umwaka wowe ukazobona ni Bujumbura yubakiye etaje, yubatse inzu ikomeye, ngo yagiye kuzimu. Arakora. Haleluya. Aragira gute? Arakora. Imana igiye guhezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. Nimwakora ibikorwa mukora, Imana izobihezagira. Ihame ryo kuronka amafaranga ni mu gukora cyane. Haleluya. Kugira ngo mubohoke nuko ndabafatira imyanya yo kubasengera, nkakora ama deliverance nkabasengera. N'abasengeye mubohoka. Nawe nutasenga amafaranga ntazoza. Wongera ukore. Ni ibintu bibiri bikenewe, usenge ukore. Niyo yari siroga ya nkuru nziza muhisi. Dusenga dukora, dukora dusenga. Mwabaririmbyi mukora musenga. Mugira imyanya yo gusenga, mugena imyanya yo gukora. Mugira imyanya ya repetition, mugena imyanya yo gukora. Atari uko muzoba baririmbye b'abanyamavuta basenga cyane ariko bambare impuzu ziriko ibinyoteri, ziriko ibiremo, kubera ko muzuye amavuta ubwo nimugira amafaranga. Mukore cyane. Haleluya.
gukoresha ubwenge bwanyu, Imana yo mu ijuru izohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. Imana igomba guhezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. Niba uri umunyeshuri wige cyane, kandi dusengana n'abakobwa, abo bakobwa tugasenga, bava ku ishure bagaca baja kumesera impuzu abantu mu bitaro, mu mwanya wo kwiga gufata ikaye afise examen barirongera ubusa, baradubuye uyu mwaka, ariko sha nabo baravugishijwe mu ndimi, ariko nabo bose ku murongo baratemutse, vugishwa mu ndimi ukerekwa, ariko uri kicucu. Sikia, ariko Mana y'umwijuru, urupapuro rwazo gacuronka ubusa uvuga mu ndimi, sha ndakomeye nzogukubita, nzofata inkoni ndagushishwe. Nzi urerekwa mugabo kanirwa kwerekwa ikibazo, urerekwa kwe kubera iki weretswe, ariko ntiwerekwe ikibazo baza kukuzanira. Bagucunge yuko so kwerekwa nyako, kuteretswe ikibazo umwigisha aza kukuzanira. Muze mukora mw'abantu b'Imana, urerekwa iby'abandi mugo niwerekwa ibyawe. Ku Imana itaje ngo kwereka ikibazo umwigisha yatoye. Mugira umwanya wo gusenga, mugira umwanya wo gukora. Aho uzoza mu nzu y'Imana ufise amavuta, ufise n'ifaranga. Uzoza mu nzu y'Imana ufise amavuta, ufise n'ifaranga. Uzi ingene biryoshe gusenga ukaja ku karago, uzi ko mufuko ari ibihumbi 100. Sha wovugishwa n'ukuri kw'Imana, nawe utoba uvugishwa, woca uvugishwa. Uzi ko uri kurasenga wasize umuceri ibiro 5 bihari, hari kiyo c'inyama, hari n'amabureti, hari n'ibiharage, wovugishwa. Basi badanganye, nta muhanuzi ahanura n'inzara. Ukeneye ko umukozi w'Imana aguhanurira byakwe, banza umugaburire, banza umugaburire. Niwa ukaba ukeneye ko umuhanuzi aguhanurira ibyago, banza mutangure gusenga utaramugaburira. Azokubwira ko mupfuye, azokubwira ko mwese inzu igisidutse, ariko ahazi yo Imana irakwimuye, Imana ikujanye muri Amerika. Abahanuzi b'abakene bahanura ibintu by'amarangamutima. Ese ngoma ko umukozi w'Imana w'umukene, nza gusabiriza, nza gusaba amadeni, nza gusaba amadeni abakristo muri Saidi papa ibaze kuri abana nibo bonsabye nje kubasaba. Birababaje, nimwebwe mukwiye kuza kungurana, naye nza kubagurana. Mana mpa amafaranga azokoroka, kazi wanasifiwa, imirimo Kristi, travail, kora ugasanga umuntu wiga amakangahe, aho ugasanga na konti ugira n'ibihumbi 100. Yerekwa uburuko bugiye kurangira, ntiwige ducuruza n'itomati ajya kwibarabara ngo jewe ni fresher no curuza itomati, ngo jewe ni fresher no gucuruza ikaranga. Ari umuntu yambwiye ngo afite umutawe w'ibihumbi 200 acuruza ikaranga, ngo ariko ngo iyo babicuruje akabimara yunguka 6000. Wewe uji wanyu aho uzindutse ukagenda ugafata ikaranga
ukazitekera wagize cyajya kwibarabara buri munsi ukunguka simira amezi 2 n'amafaranga ngahe mugabo kugorora inzara asanga umuntu inzara yazisongoye yashize kiranga rya ruje n'irya vene n'iryanwa nazi no koza isafuri ngo keneye kuzoba umuntu akomeye keneye kuzoba umuntu akomeye gute ishoboka kora iminsi yose namaze jewe nkiri ruguru ciga uburuhuka amezi 2 yahera ndi gusatura amatafari gusatura amatafari amabido y'amazi ngukeneye amafaranga uheza amashuri kandi akubwiye ni waba uri umukobwa ufise ifaranga nta musore yo gusuzugura waparitse Range Rover hajya baribwiriza bose ufise ifaranga mukore muronke ibifatika sangu kwije imyaka 20 utarigera gukora k'ibihumbi 100 iryo nibohero amahame y'ubwami ihame rya mbere kugira ngo turange ubutunzi turakora cyane Imana yambwiye ngo ndabaha imfunguruzo z'ubwami zibaha amafaranga ibihumbi 10 byo kugira umubosi ibihumbi 10 uwo mu mama nace namubwiye tuzoze ndaguha ibindi biventi ndamwongereza 20 nene wewe no kongereza 20 gute ishoboka abavyinshi bazokongererezwa ababike bakwe nivyo bari bafise sishobora kugutera intege atakintu na kimwe uri kurakora atari uko tuzoba abakristo babakene buzuye inzigo umukene yamana inzigo onda nahani yambonye ntiyakubonye yakubonye ariko nukuri ngo niko twariganye mwiganye mu biki wowe yize agisha amahema nayo kwari gusongora inzara n'umushatsi ari amashu ubye kukwiza imyaka 30 takintu ufise okay birashoboka ko mu myaka iheze habaye kwihenda ariko uyu munsi wakira urwo rufunguruzo gugura ibitekerezo vyawe gugura ubwonko bwawe Imana iguhiyerekwa madame wanje aradandaza muna kwibabwira mugabo yatangiye gucuruza akiri umunyeshuri aho rashingira nahe ambwiye ati jewe kera kiri ruguri wa mu buruhuko yaja kurangura itomati akagenda urugendo rw'ibirometero n'amaguru agiye kurangura itomati agakora ibigage imeke agakora imeke mu buruhuko ikigage n'ikinyarwanda akaronka amafaranga yarashobora kuronka amafaranga agaca arafata akayimbira akayashyira mu gakopo akayimbira akayahamba munsi y'igitanda yamye ngo ari amafaranga n'ubu nabuze narayimbiye hama ndaburaho nayahanze mukore yiga muri kaminuza yacuruza utuboka n'udusuti akagenda karanga utuboka hariya mu Ruvumera akaja kuducuruza ku bagenzi akarangura amaracosta akagenda akayigusomesha ku ngufu kayigura ku ngufu ubu n'abakobwa mufise milmoye zo gutunga uramutwengera agacanja atari kujya ati bivyema ubiri ucukira ibifukunyi yako ari umwashwa kuza muri restaurant yawe harimo igihunga atari kuyiza mufise umwuka wo gukurura mubakure kugira ngo baze gusuma baze kugura Haleluya. Nanu kubatwengera gusubere kamenyo ayo menyo suzoyake
imikashi ngo je uri igiwe ngo wombana nambaye kire uri umukozi wa banki ukorera limited uri umukozi wa banki namukora muri limited ukora muri imikashi ijya ni banki gendanwa wazanga abakozi ba banki nagiye cyane uri umukozi wa banki shiragire uvuye ku ishure mugihe utari kuriyiga wambare kire uca mwibara urare winjije 200 ku kwezi ni 60 ejo uzokwigurira gahuzu bwa busore buza kugushuka ngo bukugurira igitenge bukugurira ikanzu uyafise buzoza kugushuka bikunda urakeye dutahe Yes ashimwe ndashaka ndabasengera uyu mugoroba Imana ibayizofunguruzo sugurura ubwonko sugurura ibitekerezo ushobore kumenya icyo Imana yabaremeye gukora ataruko tuzoba bakizwa bahishurirwa ariko batagira amafaranga barayarondera. Haleluya. Ndashaka nsengera abantu uyu mugoroba nyene bumva bafise muri bo umwuka wo gucuruza ariko batagira amahera. Urumva ko ufise umwuka wo kudandaza ariko tugira amafaranga. Ndagusenga Imana iguha amafaranga. Guha amafaranga. Urafise yerekwa y'ibyo wokora ariko wabuze amafaranga. Ndakumana gusengera uyu mugoroba Imana iguha amafaranga. Guha amafaranga. Muri mwebwe murafise yerekwa y'icyo yokora. Mwabuze amafaranga. Ingo kimbwira. Ntacho ufise ugifise mawaje. Ntacho ufise. Urafise yerekwa uvuga ati Imana munye n'amafaranga. Ntacho ufise. Ibintu byo kwiyumvira. Yenda basengera Imana ibahezagire amafaranga mukore. Haleluya. Muze mushake mwese muje kucuruza tuza turasenga kwa Mungu gusa. Mugabo muza kwa Mungu muzanye ibifaranga. Cyane dusenge mwijoro. Tuza turagira kirite yo mwijoro. Tuyitangura saa 1 yera saa 3. Hacho bitwaye se. Muje muzanye inoti. Nzi ko muza mwese. Kiye kubasengera. Imana ibahe izo funguruzo. Urufunguruzo rwa mbere ni ibyiyumviro. Haleluya. Nihishurirwa. Uyu mugoroba Imana iguhishurirwa. Kuburyo naho amafaranga woyabona uhabwa ico kuyakoresha. Aho rero cha wibaza ngo nzokora ariko ndose mu miliyoni. Nzokora ariko ndose 100,000 n'ibihumbi 10 wokora. Mugasuzugura akazi. Kora akazi kose gashoboka ushaka uje gukoropa amawese. Mugabo none ugiye gukoropa amawese. Ugacupa ukagura deodora, ukayipoma. Hari uzomenya ko wakoropye amawese. Akazi kabi kose n'akazi katazana. Akazi ndababwiye mutazoja gukora. Nakazi Imana itemera. Kotuma uhinduka umunyabyaha. Ariko akazi kose Imana itagucira urubanza. Genda ugakore kazokuduza kuvani kurako kagushikane ku kandi. Genda na azobara makara genda dandaza. Hari umuntu umwe sinzi yaza ko atari hano yigeze kumbwira nigeze kumuhanurira turi muri veye. Imana irambwira ngo Imana igiye kuguhezagira kandi izoguhezagira mu tuntu duto. Akiva hano tuvuye muri veye yari veye ya Bonani acagenda gucuruza amazi yumvijwe iramubwiye mu mutima ugenda ucuruza amazi hariya muri ville. Ajya amazi bazana bakuye ava mu misozi bagaca bayajana hajya muri ville. Yambwiye yashingiye intare arambwira ngo nari ingeze ku rugezo intebe zo mu nzu twari twaraziriye. Ariko kuva uyo munsi nanguye kuja gucuruza amazi intebe twarasoye turazigura. Kuva mu kwa mbere
intebe turazigura, twe twaragurishije ibintu byo mu nzu, ariko ntanguye gukora yagize iyerekwa, yagize ishuri, Imana ica arihezagira, Imana iramwugururira. Nanjye ndagomba ngo Imana ibugururire. Mwarize amashuri atandukanye, ushobora gukoresha ubwo bwenge bwawe bw'ibyo wize, Imana ikabikorerako, cyangwa ugakora n'ikindi utanize ariko kivuye mu bwenge bw'Imana. Ndagomba ko muba abatunzi, ariko nanjye ntasigaye inyuma. Haleluya. Tuze turahurira hano turaba gukusanya ifaranga, tujya gufasha aboro hanze, tujya kwigisha, tugera ku rugezo tuzojya kwigisha abandi ingene batera imbere, ingene bashobora kuba batunzi. Imana ibamezagirire. Muzamura ibiganza ndabasengere. Data mu izina rya Yesu, ndasengera ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Ndapfukamye imbere y'ubu bwoko, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Ubaha imfunguruzo z'ubwami, ubaha imfunguruzo z'ubwami mu izina rya Yesu. Ndanse ko basabiriza, ndanse ko basegerereza, ndanse ko baba inyuma. Mu izina rya Yesu ndabasengeye, ubasiga amavuta ya business, ubasiga amavuta yo kudandaza, ubasiga amavuta. Bamwe bagende bakora ama restaurant, abandi bagende bacuruza ibidandazwa bitandukanye. Mu izina rya Yesu Kristo ndabasengeye, ukuboko kw'Imana kubakoreko, urufunguruzo urubahe, urufunguruzo rw'urudandazwa urubahe, urufunguruzo rwo kurima urubahe, abakora mu burimyi ubahezagire, mu mice yose, mu mihingo yose, impande zose. Mana mu izina rya Yesu ndabasengeye ngo bakingurire, ndabasengeye ngo bakingurire mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Umugisha w'Imana ubane n'aba bantu, ndabahezagiye, ukuboko kw'Imana kubane nabo. Urakoze Mana kubahaye umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bisubire mu bibanza, Imana ibahezagire. Inyuma y'igihe kitari kinini nzemo n'abantu baza gushima Imana, bavuga ngo twaratanguye imigambi mito mito, Imana irayihezagira, Imana irayiduza, Imana irayizamura, Imana irayizamura. Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu. Nta muntu ashobora gutera imbere atakoze. Ndabona amasaha aragiye, twari gukora amasengesho y'ama deliverance, tugasengera abantu bagwaye n'ibindi, ko ndabona bwinshi. Katubireke tuze tubikore ku gatandatu. Imana ishimwe. Ariko iyi ni deliverance. Hari umuntu yahezagiye wagire gutya, Mungu akubariki. Ivyo navuze ugende ubishire mu bikorwa, bikure mu majambo ubishire mu bikorwa. Haleluya. Umunyabwenge yiziganiriza indya ziwe zo muci. Nimba uronse 10,000 ukamenya ko 10,000 ujyamwo 5, bwa mbere 1,000 ni c'Imana. Nimba uronse 10,000, 1,000 ni c'Imana. Murabyumva? 5 nivyo wawe ugenda ubike, 2 ubibike, 2 bifashisha umworo. Ugira umuntu ugaburiye cyangwa 1,000 ubike 3. Nubikora ukwezi, amezi 2, amezi 3, umwaka, uzosanga amafaranga yaragwiriye. Nuronka icyo uronse cyose ujya umira ngo ejo bizoza, ngo ejo bizoza, ngo Bibiliya ivuga ngo ntimukibaze umunsi w'ejo. Nutawibaza ko wowe uzokwibazako, ngo ntimukiganyire ivyejo ngo umunsi wose gufisa amaganya yawe. Uzorira. Gira ivyo uriye, ugire n'ivyo ubitse. Amen. Naho toroba ushobora kugira banki, fata kana babwira umuntu ashobora kubika amafaranga. Genda ugure carte SIM, atakindi kindi ikora, uyishire muri mikashi, uyigumize mu nzu. Ukironka amafaranga ucurumbika 2000 ubitseko, atakindi kindi ikora, uzohora uraba nk'inyuma y'ukwezi. Wewe ubwawe
basha uzohavuye baseka ndababwira akantu nko muri korali murashobora kugira agakese ko gufashanya hagati yanyu mukavuga muti ubu tugomba tuzamura umuririmbyi umwe mukavuga muti ubu uko tuje muri korali tuzozana 2,000 duhite tuvyegeranya tuzobikora ukwezi kose nitwa twegeranije 100 duce tubihumwe muri twebwe agenda kore nakora agakwiza 200 vya 100 cha bigarukana vya 100 mu biherezo ubundi uzaburi ko muregeranya muzokwisanga nk'inyuma y'amezi 5 inyuma y'umwaka mwese muri abadandaza bafite utuntu mukora mwakoresha 2,000 igihumbi nagiye muterana intege mwese kugeza igihe muzosanga vya 100 mwarabigarukanye mwese musiga mufite imitahe yanyu y'amafaranga nimba muri 50 mwagiye umwe wese mu 100 mukayagarukana mwese 100 kugeza 50 aca bangahe nangahe miliyoni zingahe muzokwisanga muri kese mufise miliyoni 5 ucimusha muri konti kandi mwese mufise ivyo mukora aho mvuze mu baririmbyi muri protocole ico mushaka kugikorerako mu basenzi mushaka kugikorerako mukisanga mwese mufise utuntu mukora nta muntu afise ikibazo niba mugize ikibazo c'10,000 mwese murabanyamafaranga ugasanga boss bari abanyeshuri mwigana nibacuruza amakaramu bose nibacuruza amakaramu ushobora ko tubungira muri iki kende ndangura amakaramu muri pause nzogenda zizungurusha hanze ya karamu muri ishuri bose bamaze kumenya ko ucuruza amakaramu bose bakagurira iwawe muri pause ukagenda kuzicuruza hanze sindagwaye icyumviro ejo ugasanga etablissement yose igurira ikaramu iwawe kandi ukayisengera ati ikaramu ni wayigura ikibazo nikizokunanira Imana igacibikorera ejo muzo kwisanga ishengero twese turaba boss utuntu duto duciriritse pani ibintu bikomakomeye ejo mwisange muraba boss ariko nimwarindira ngo ndindirire nzo ndonke miliyoni 100 ndonke miliyoni 200 tangura kuri duto nimba wiga muri kaminuza ushobora gucuruza impapuro abanyeshuri bose bakaba bize gucuruza impapuro bakagurirwa kwenda bayivyimvira Mungu awabariki mwaguke nidukeneye gutunga abantu baza gushusha intebe ntunayigura wicara ko buri munsi kavunika ariko udashobora gutanga ishika abanyamajana ibaza umuntu ashobora kuza mu rushengero kandi nitugo kurenganya ntayo ufise kuronka majana 5 ishikano ni miracle uyakure satatu nezerewe umupapa uyu mutanga ubona ko akuze mugano muri no myaka kumabiri yashu twigeze kumusanga ari yakuri gote banakorera na madame arambye nta kantu twomugurira ariko tugwe tutaye tubivise muri gahunda ngo ukuri utugira kantu ubasi kubereke undi nusanga mwene so ari kintu ari karakora teza imbere wasanga ari karagira restaurant ja kujya naho tarushonje ariko harabuze umukristo yo kwiyumvira agakora agakafetari hafi y'ishengero ngaho rabinge n'abanyeshengero basohoka baja kugura amaji hanze baja kugura amatanga hogira umuntu ashaka agakafetari hano kwibarabara hogira umuntu yumva akashara gasarado kwa fili hano hafi boja kwimosha handi reka nzoyizanira mu ngo pasere
n'igihe uje kunywa ahantu amata ukagenda ufise amakenga ubwo kwa mwene so uzogenda ufise amakenga se kandi namwe niwabona mwene so yahashize akantu umushorero utari ubifise muri gahunda. Ariko abantu baratewe n'umutima w'ububi ono banda mu kijiji kunde bigisha inyigisho utazifashe minenegwe zizokugira umuntu. Haleluya. Ndashaka muri no misi nze mbona umuntu yashize akantu nk'ibi bice byo ngaha hafi umure pantansa agira iryo yerekwa agira akanashira mu ibice byo ngaha hafi. Nimba hashira ka restaurant, nimba hashira gaki, nimba wose akabenzi ukabwira akantu kose tuze turaza kujya akabenzi wawe n'utakajya tumusengera nze kukajya ku ngufu. Harabuze n'umuntu yo kwiyumvira agenda ashire agasahani kudukaranga hajya kwibara dushikira twese. Mwaguruke dusenge dutahe. Namuzi ndabazana inyigisho mudashaka. Ariko n'inyigisho zituma umuntu ahindurwa mu mitekerereze, mu vyiyumviro, mu mikorere. Amen. Mwabaririmbyi genda muduzanye muzamurane. Data mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'uyu mugoroba, turagushimiye kubw'abana bawe. Mu izina rya Yesu ndabasengeye izi nyigisho twumvise z'ubwami, izi funguruzo z'ubwami Mana ndasenze uzishire muri bo, uzishire mu mitima, uzishire mu biganza. Mana mu izina rya Yesu kintu cyose bakora ugihezagire, ugihe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Mujane n'Imana, amahoro y'Imana bane namwe. Dusubire kwa gatandatu ejo ni mu maserire. Kwa gatandatu musidukane n'iyonka ndabereka izindi funguruzo.